agatsiko k'impuguke kitwa UN Group of Experts koherezwa na UN buri gihe kugenzura umutekano mu karere n'abawufitemo uruhare. Buri gihe muri Loni batanga raporo y'uko ingabo za Kongo zifatanya na FDLR, bakagatanga muri UN, bagatanga raporo muri UN. Ariko UN igacaho igaha manda MONUSCO gufasha FARDC. Ubwo murumva niba UN iha MONUSCO manda yo gufasha FARDC kandi ziko FARDC ifatanyije na FDLR, ni ukuvuga ko UN ibihaye ubufasha FDLR. Nicyo babivuze ni ukuvuga ko international community muri iki kibazo cya Kongo iri indicted, ikwiye kuba indicted, ikwiye kuba sanctioned. Nicyo cyambere gikwiye kuba sanctioned. Ikintu gikwiye kuba sanctioned cyambere mu kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo muri conflict, international community ikwiye kuba sanctioned. Ntaho yabihungira, kubera ko UN Group of Experts buri gihe yatanze amaraporo menshi cyane yerekana ko ingabo za Kongo zifatanya na FDLR. Mu gihe ingabo za Kongo zifatanya na FDLR, umuryango mpuzamahanga UN igatanga mandate ikayiha MONUSCO ngo ifashe FARDC, ni ukuvuga ko ibifashije na FDLR indirectly cyangwa directly. Niko babivuze, kandi ntabwo yavuga ko itabizi ko, kuko ni ibintu bizwi ko FDLR ifatanya na FARDC. Mu gihe rero MONUSCO ifasha FARDC kandi FARDC ifatanya na FDLR, ni ukuvuga ko bose ari abafatanya bikorwa, ari abafatanya byaha, bose bafatanyije ibyaha. Nta kuntu rero iyo mubona international community uyu munsi n'ibihugu bigize bikomeye byihandagaza ngo biratanga sanctions, nibyo bya mbere bikwiye kuba sanctioned, kubera ko nibyo